Surprise mwavuga ngo muri acting ngo Isaac izoja kuri Flat TV ni surprise nyabaki tubombora ingoma hanyene rero umva surprise tunze tibomorera ngaha tibomoreye kuri Isaac tuzoyibomorera kuri Flat TV ndabira kabanga I'm sorry season 2 kuri Flat TV well murindire rero benshi baravuga oh I'm sorry Rona just in my Isaac I'm sorry ntiyaheze season 2 kuri Flat TV mugume ngaho Isaac TV uno musi rero ngira mvugishe umuntu umwe by the way bishobora kuba mutazi vyinshi kuri we ariko ngira ndamuvugishe iminota 10 ndagusavye kuri ngira ngino kugeza kuba gitiza sana ndaza kumuchallenginga sana ndaza kumucanganya sana ndaza like ndamuvumbuye nantu quelque part yihagarare nyene fresh ariko impamvu rero ngira ndamuvugishe hari impamvu nyinshi icambere hari tangazo maze misi mbona kuri Isaac TV Furaha TV 257 Ndabara mukije je nitwa Isaac Classic ebana hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanje bishasha ariko byanje bishasha bigira bitangire kuza biraca kuri iyo television ariko cyari hasi by the way racafisa ababone bake ndasabye rero uko tugenda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television Furaha TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yiwanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV ceni Isaac Classic neme n'umutima wanje wose gushikira Furaha TV 257 andi kukonyene kuri YouTube Furaha TV mugiswa ruko nyene Furaha TV 257 Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya entre-temps urakurabona ibiganiro by'abajene ari umujene yitwa Karim n'abandi bako batisha ibiganiro vyiza hajya ku mwanya ebana nukuri cerwa sana rero nago ndasubiyemwo mu nyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hariko kwa gishasha cha Isaac Classic gire gusa gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tuje gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere ya television murayo katwaragira publicité nyinshi benshi ati Isaac Furaha TV bakwa ari ya Isaac garona bayimpaye we so yitwa Karim ni bon ndameze neza cyane kuntu uraberewe sana asante sana style bayita gute Juma Jux ndagusavye mu kamera guhera hasi gushika hejuru style bayita gute style Nigeria style Nigerian style okay Furaha TV ni yani Furaha TV ni umuntu yatwizeye niko novyitaye si yiwanje naje ntibakivuga ngo nanje ngo karemeye amazina yawe yose ni Nkeshimana Jascalim okay akazi ka misi yose ni kazi kaje ka misi yose novuga dumesha makuru kuri Furaha TV nkuko wabitanga bivuga nkaba nonga ndumunyeshure kandi kuri Université Sagesse d'Afrique okay Sagesse d'Afrique uno musi rero uri kuri Furaha TV ni umuntu yabizeye Furaha TV neza nazikorera Furaha TV ikorera mu Kamenge ntikorera n'ibikorwa byayo bikorera mu Kamenge kuri sisi benshi urabona yuko hari agahengwe hariho iterambere rikorera muri Furaha TV urigiranje n'ubwa mbere utaratangura kugira promotion nka Isaac TV yego ndashaka kuvuga ati iterambere irahari kuko turiko turaba basi abantu badukurikirana abantu ko badukurikirana bagiye bazo bariyongera gahoro nibo gusa kibazo cy'ama views baragize Sabonnez ariko bari bagiye kujya kuraba ibyo bagiriye Sabonnez sinzire yuko babigize biko babigira mu rukundo go gusupportinga bene waba barundi bareke kubigira ku buryo kuvuga ngo wabigize basi nimba bakunze ibyo dukora abandanye bavuga bona ati bimeze fresh badu supporting everyone nibaza ko ari kubera iki ndibaza sinzi nanjye kibazo ahubwo abafanzi babitubwira muri commentaire ati twebwe twabonye bimeze uko nuko bigenda bitandukanye ariko ndibona rimwe nibaza uko genda yibona mvuga ati tukora neza arakantu bobo baboneka atameze neza batubwira mutubwire mwibaza ko ari kubera iki Furaha TV ifise aba subscribers benshi ariko itariko irarabwa cyane itarifise ama views menshi
tushaka mutwishyura ngaho muri commentaire umwe wese avuge opinion yiwe avuga ico aba yumva shaka muri we kuko of course ari usanga umuntu ashobora kugira subscribe ariko agasanga ibigano kuri amushira ko niko biraminteresa ni ikintu muri iyo mpamvu nyene nimba ayibonye uko ashaka kwandika muri commentaire zirahari urandika muri commentaire ati Gypsy ndi interesa ukuntu muduhindure mudukore ukuntu rero muri uwo mwanya twe turiho kubwiwabo cha dukora nkuko bavyifuza cha dukora kugira ngo natwe tubanezeze ndakwibira ibanga abantu rakunda urusaku none tangura kubaza rudukuru turusaku baradukunda kamana je sinzi isi yahigeze ne urumva urusaku niko bashaka so urumva uyu ni Isaac abavugiye mwere mwivugire namwe tazakubira abayuko byukuri nimba mukunda urusaku tururondere twara muri mize viva utwereka ngo inkona ibiki dushaka tubona abantu bakora mongora ari ikindi kiganiro twakigiye cyo gutwenza kitwa Burundi kwisi ico cha Burundi kwisi tubazo nyene nka street imva tubazo mwibarabara kenshi na kenshi cyane baje ati ibyo reba bari interesa ona nko muri mize viva haraciye cyangwa se ibintu bya lieu touristique na artisanal harashigiye kinini hariko ndabikoreramwo umwe nka 4 semaines ukwezi kuraheze vraiment yego kwezi kuraheze nariko ndabikoreramwo narahinduye ntuze uko namubona ngo ntibari interese ndabahindurira ndabagira uko nako niko ndabagira ariko nariko rayibona yego okay sawa akamo kawe kuri iboni akamo kanje no bugati byukuri nimba bakunda ivyu Burundi bakunda ibintu bigenda bitandukanye ama TV online yo mu Burundi nibashigikire zose kugira ngo twese tutere imbere Uburundi bwatera imbere yaba ari hanze yaba ari ngaha mu Burundi bizo bimeze neza cyane yego wibaza ko ama TV online ageze ku kitigira kingana gute mu Burundi ama TV online ageze kitigira jewe novuga yonzi liste nkizonzi first nkizonzi nizorenga nka diso zirashika kizonzi vraiment nkizo ndazi nka diso nizishika ari nkizi trending ari nka 5 kizonzi sawa jewe ndafise byinshi ndakubaza ariko mu mwanya ntutwemerera ngenda kubaza ibibazo bine unyishura ego canke oya ego yes or no okay let's try reka tugerageze icyongereza kujya ndumenya ni cyinshi muri wewe abo icyongereza subwa ni cheese yes or no ndabyumva ibyo ndabitahura ari bimwe ndabitahura ariko sindakizi cyose ariko icyongereza cyose ni kirundi naco tuzi cyose voilà ariko ndagerageza ari utuntu mbira tukancanga ntundi urazi icyongereza ego canke oya yes urakizi yes ndakizi ariko si gutahura byose akaba kita gute mu cyongereza ka chicks yeah chicks n'amatama zira kugiyaka agahere agahere mu cyongereza agahere dot akadot agaki hey juma jokes no mongereza arago so umva afite hari ibintu je nkunda gukora nkudu challenge who is the best ninde akaze kuruta ubundi sawa nibyo shaka tujemo ngaha ninde akaze kuruta ubundi ushwazisamo umwe nta birefu wowe turati uyu arakaza kuruta uyu nta byanoko nta siguro dugushaka ko wowe tubwira guse uyu arakaze kuruta uyu hama ibindi nabyo baje bari ko turaba baraza kuvyisigura vrai ou faux sasa c'est vrai ou faux choisir la bonne réponse sawa ikibazo cha mbere Big Fizzo Bantu Boy na Empire Avenue ni bande bakaze kuruta abandi ku ma video Empire Avenue barakaze kuruta Bantu Boy ndiko nje ndayibona nibwo ntari interesa sara mvuga keshi ariko novuga Empire Avenue barakaze gusomba Bantu Boy ariko oparava ndiko ndasigura kandi byasa urasigura kandi tabigusabye okay uravye hariho umuraperi yitwa B-Face on the floor hakaba ari umuraperi yitwa Fabulous for sure ninda kazi sana kuri rap kurutunga baje batipe baratandukanye uko umwe numurap Isaac kandi ndakubwira n'abaraperi bose bajya se baraperi umwe n'umuhip hop niko no numuki umuhip hop n'umuki kuvuga umuntu arinda hip hop baje batipe barimba kumwe B-Face aririmba rap ya mutipe arimba hip hop Wewe ndio ndio hip hop na rap. Baje baratandukanye baje batipe. Umbiga tugira tucangwe n'umusore. Wesha. Baje batipe baratandukanye. Sasa B-Face kujya kunarima na Fabulous. Wava bagereranya. No, si question kugereranya who is the best? B-Face.
The best. on the floor. Uh-huh. Yeah. Sawa. You need the best iwawe. Yeah, the best wanje kuri muno mwanya ni B face on the floor. Hozi na Minush. Who is the best? Minush. Isaac. Landry promoter. Who is the best? Isaac. Apara kubera ndinga. We head. Sikiza kwanza. Nuze Landry promoter. Ngiye gusigura kwanza. Byabujije. Birabujije. Gaho bandure bakoze wa Isaac TV. Ubarakeneye insiguro. Nta siguro nagusabye. Nari kuguciramwo. Tubandanye. Sawa? Tubandanye. Muri turavye nuzenya Sat B na Double J. Who is the best? Sat B. Okay. Sabona mwana jibu yangu. Sawa. Ushaka nisubire. Nta kwisubira ko tuba dukeneye. Sawa. Zerano Senation. Who is the best? Abatipe babona ntikibibonekeza. Abatipe ntakibibonekeza. Ama Evra arahari. Bayabona. Zerano Senation. Who is the best? Bojewe kubwanje kambwe kali Siyoni kuko yarakoze isoko. Ndajya ku shopping utuntu turi taruka. Ikambuga ni Siyoni. Zihanotse kadamunyotse. Yeah, the best is Siyoni. Okay. By the way, yari challenge mu bitahureye, yari challenge tego turayaga tugira du challenge ingane gusa kugira tuyage. Okay, mu gusozera akajambo kanyuma kugira abantu ko turakuno mwanya babe interesse nibikorwa bya Furaha TV. Yeah, abakozi wa Furaha ba urumva reko n'ibintu by'ama Furaha. So Furaha. Sawa Furaha. bakunzi wa Furaha TV, bakunzi wa Isaac TV. Aba totoro. So reka ndababwire Furaha TV ni TV yaje kugira ngo ibatwenze umva ni kufurahia mu rurimi rw'igiswahili umva kuryoherwa. Hari rero nimba wifuza kugwama uri kuraryoherwa shikayo. Isaac yavuze yuko mukunda ibintu by'urusaku. Vraiment urusaku ntiturutangura ariko ibiriyo biranuze. Jewe mutaragira Sabonnez ugira Sabonnez. Ari singomba zitokora urusaku. Voilà singomba kuko mubakukurikirana barenga 200 ndakeka bose niba bakunda urusaku. Yeah, nico abakunda ibyo bashinga ntahe abakunda by'abandi. Kareje hariko ibintu by'abajene ni ibintu byo gutwenza ibiganiro bigenda bitandukanye bya Burundi Quiz bya Talk to Promoter ibiganiro byinshi. Rero nagenda basabe muze mugende mukurikirane TV wanyu y'uwacu kugira ngo dusupportingane abarundi hagati y'abarundi twige kugira urukundo hagati yacu. Niko byita ja. Wero peace. Ndagushimiye sana. Nawe ndagushimiye. Ya surprise mwavuga ngo muri Isaac ngo izoje ngo ya Isaac izoja kuri Furaha TV ni surprise nyabaki. Tubombora ingoma hanyene rero. Umva surprise tunzo tibomorera ngaha tibomoreye kuri Isaac tuzoyibomorera kuri Furaha TV. Ndabira kabanga. I'm sorry season 2 kuri Furaha TV. Well murindire rero. Benshi baravuga I'm sorry Rona just ni Isaac I'm sorry ntiyaheze season 2 kuri Furaha TV. Mugume ngaho rero. Ndagushimiye bro. Nawe ndagushimire cyane kwa dushoye kuyaga kwa amajambo kandi ndabishimye cyane. Yeah. Cyane twaza class na kumena Karim na mucanze byinshi byamunaniye. Welcome bye. Isaac TV.